koje cyashikambye aturazi rero naka yavuze ibi naka yavuze ibi uri kumwe nawe uzozomera ko wicara nayo uvuga bagi abantu ntibagushaka naho mandaye ba belle famille umyamvuze nabi wese ndamuzi yagiye arabimbariye nyine wabufata telefone yiwe nce ndamuhamagara ndambwa bite ni naka ni Mpakaa toma muvugana nagenda kubwire mwene wanyameze nabi nimba hari kosa umuharura ko kubganje ndarisaba imbabazi uzumurabe acanyishura una mutina zana murabe nkuko muraba nta 30 minutes zaheza carapfa mwarasesetse nta mitima mugira nimba ari umuntu abantu benshi bari bazi ko tuzirana je numva ko nibirenge vyanje nuko gwo urupfu ntonyurayo ariko nagiye narica ndiyumvira umwana wanje akure nta tantine nta tonto nande oya baranya ariko nibaza kunkuta imbere y'umwana narage ku portail odi abana bambonye baramenya mamukuru we karibu ndashika ndicara sanga amabukwe yaje amabukwe aranyubego ega ni mugiye twagera ari ingumi zigatangura nze ndonka honje ko data nanje yasigiye bujumbura ariko ubu ngumye gutya ndafise mushara gipolisi nzoyibamwe igipolisi mfe banamama none ni nayikuramwo nkacanze yari ya trois mois mangumi ndatashe ncenjaye kiraharuye kirapanze mu bari munakara kuraba ngata ari bwaronke opportunity yo kukudraga ubu bagira ko bakirinze uco wemera ndavyemera ninde ndavyemeye apana bana oya muze keya Rita keya wa mugabo utashe akubaza amakuru ozi nta muntu ashaka kuguha yambi amakuru watamvye wagize gute ushonje muba muhaze niyo mpamvu bagusoma ukumva birakunda umuntu aje kugusoma ushonje umva nuko iyo ngesi yagarare we wubatse ari vyiza ari bibi mu mwanya ukiri muri ugo rugo kaye ni kimwe nidukene kumva amarira yanyu muzamara duca intege umva mutako tudosenda twenyega nimwe muduca intege jewe nawe twiyamariyaje naramyere uramaze kubona umuntu ukazuragira gute uniyoze bamufora bayiki naramyeretse gushika niyo saha yigeze kubwira umwana wabwiye mama wawe akizwe mama nagenda kumeje ko ngomeye ujiba ngome ndakurerera uri umugabo muzima byarakunaniye yumva nsara ibazi nenda komeye naramyeretse ndamyereka atamba bazizirimo vya bindi vyose yambarira baba je nahora ngenda gusama mahera y'umuti w'umwana umukobwa agacasohoka muza akambwira araryamye rindiriro za kuba turahanyuma canke umurindire nkamubwira amnashida maskini nagakisirani nkacenca hirya gatebe kumubanyi harigira bakavyuka mvyutse kugira amena mahera ngaha ibihumbi Bonjour, bon après-midi, comment allez-vous? Nizeye ko meze neza, karibu kandi mi girlfriend. Twaje tuje, murabibona ko twaje tuje. Nimuze uzamura tukibagira ngo ye ngo murihe. Twasugarukana energy zo kushobora kubahasho kandi ure tugatubahisho ni twazira ko deja ku bantu batanje ku bafana bashasha canke ku bantu batumenye ubunyene via recommendations canke ama partage y'abakunzi bacu barabagira ama partage nuko nitwa hama iki kiganiro twa girlfriend ni emisi y'abagore abantu bimana emisi y'abagore y'abakobwa tuvuga ama experience yacu turivuga ni ikiganiro kiri mu biganiro byo ngaha abantu benshi mukunda sinzi muri ko mukunda inkuru zacu sinzi muri mukunda inkuru z'abagore I don't know why mugabo yakazima ko mubikunda hama nkaba nkorana na Rita kwizera benshi bazi kuri mama Kayisi umeze neza je meze bien turasuye kandi kugaruka après samedi nta kibazo ariko ntizosaba gusaba ko zabibabwiye kandi ikintu twaba tukivuga mukama kuva 2020 oya badukunda nyene rero tugiye kwiteresharja kandi tura desinstalla tukadusura kandi anyway nibaze ko meze neza namwe samedi kako kagenda neza indwi yanyu yagenze neza abatanose mu bandanye mu bandanye kibi no kureka kurondera ariko nizera ko meze neza kandi aka weekend kari fresh sana donc nko mubibona twagarutse muri girlfriend ikiganiro ko zabibabwiye nca Siren Vibes ozi dukorana na Rita kwizera bishitse tukaronka umutumire niteka kuri twebwe niteka idasanzwe cyane gose kubera ntikunda kwivugana nubwo mu bitwoblije
ariko turinze turonka umutumire turagerageza kubiryosha beaucoup plus. Yes. Tumwakire. Mwamaze kubona ko tutari babiri turi batatu. Hariho n'abamaze kumubona deja kuri miniature, mwamaze kumubona mwumva karuru kameze gutya anyete wabone baramutuzaniye. Yes, natwe tukiba tubabwiye ko iteka kuko umwaka wagira uhere tumurondera. Rero Imana tugushuhiye Imana ishimwe tukuririmbire pe kaze murakaza kaze muri beza. Okay, by'amashimo by'ihoze mama ntayuzo. Eka tumwakire ni mama frema janye n'ikiganiro cacu. Uyu ni girlfriend. Ushaka kumenya girlfriend ahubwo turaza kenshi ubunye ko aratuvugira amasuje agaca yavuga mu buryo utari ngumbabarira amatwi. Like utegerezwa kumva apana ngo nshara na hari utegerezwa kumva ibintu bimeze gutya. Ni girlfriend barasa. Yes, aravugira abakobwa, aravugira abagore, aravugira abamama. En tout cas vraiment ntatinya abantu mutinya abagore bababwiye yuko umugore ari wo bazaramutuma. Iyo onye iryo jambi wiwe ntiribaho. Je nawe twari tuzi ngo turagerageza. Nakimwe reka tumwakire. Abenshi mu kuri izina rya Rita la comédienne kuri TikTok mugakana n'amafilme. Reka tumwakire abanzi yibwire abakunzi abatamuzi aramutse n'abakunzi biwe hama tugende dore ikiganiro. Rita karibu. Murakoze. Ndabega amasoni arakwishe n'ibiki imbere. Birashikanye nkagira isoni. Ku bantu batabizi uragira amasoni. Ndagira amasoni. Rita comédienne mugere muri TikTok muraye amasoni ntayagira. Nakimwe cy'amasoni. Niryo gambe ngende yanje kanerekana inzara. Umuntu wese umuntu w'umukobwa cyangwa umwige mugezi w'abandi. Nyegezi inzara ndatangiye kuduza ryacu. Ficha makucha. Ficha makucha. Rero nande vyari vyanse urumva. Nitwa Rita la comédienne. Nkabandi gakobwa umunyamuji mu gisagara ca Bujumbura ndi umunyamuji ndumwe. Sindabone kundazanye pose ati oya. Sawa. Nande ndi umunyamuji. Ari urabona? Noya namba 2, namba 3, namba 4. Abese twicaranye bazi nyuma yanje je ndi umunyamuji. Umunyamuji ameze gute? Umunyamuji ameze gute? Hago mubaze kubera ari umunyamuji wenyene. Nije navyemeye ibiranga abanyamuji ndabivuze mpitamo kubishira hanze nkavuga je ndi umunyamuji abandi mugahora. Ifo ko tuba abanyamuji natwe. Uri umunyamuji? Ndazi. Uvuye kwanza pa anyona kwa ndahindutse umujournalist. Je mukagara. Uvuka mini ko mtoto wa kafi. Mtoto wa kafi. Yeah. Iwanyu mwamufise n'imbwa n'umuzamu. Nta kintu na kimwe. Aho usanga hari ibintu utazi. Hari ibintu utazi biranga abanyamuji nk'abavamo. Nivya. Okay mbaza je. Aho yawenda kuza. Umunyamuji? Uri umunyamuji. Umunyamuji. Uri umunyamuji. Aho gira ushire ngo mwana w'umugiti. Oya. Ngagara. Oya sikibazo. Je ndazikira umunyamuji. Abanyamuji aho muri tumenyane mwandike muri comment. Abana mwisite. Je nabaye mu Gasenyi. None ko yamucitoki. Mubahombeje bwana shambura ashaka gusanga rimwe. Na jewe ndimwe. Wewe. Yego. Wagende banyi bagukubisa. Oya. Reka shari. Je nahitana abana mu cibitoki no ngo mutakura. None nakinye kandoro rayi. Yego. Wewe. Sinibaza. Urashaka uri umwana wo mu Ngagara aranyankiye breve. Oya ndabwimpamvu ndavyanse. Daboni babamina bavutse ba mama bamezuku umuco bawuzanye umva nasohotse ivyo biswahira abana batagira intero. Ega abantu tuba dupanze mu Ngagara mu mutima wacu tutari mu cibitoki. Nibera ngo twegereye kuri 16 mu cibitoki turaba mu cibitoki bahe. Abandi Ngagara. Ukigobe yangagara. Je n'abavyeyi banje n'abanyamuji. Kungene bameze n'abanyamuji. Je panje n'umunyamutakura. Rero nguwo gubuganya n'amagi. Mama wanje yakwiye mu cibitoki. Yo ubunyene nivyo mpejeje gufungura muhira. Ego. Rimwe tuzokwandika. Arika turashaka kumushira. Oya samwize mu gasiko mwamana kenshi. Namwadukije. Wori mutwari wanyu hare kwa mtamba. Nzomutwara kugira ngo abanze yumve zirya nduru. Abantu muzi mugire muri commentaire jewe ko ntaza mukamenga ije nagura amafite ibijumbu. Uravyumva sinarengana je mbonye amafite ikibarabara umva aguma ari mwifiriti naravuga ibajiya naravuga indimbako imbombo y'isukari urumviye aguma mwifiriti kakadi kameze gutya kari mu gapapuro imbombo y'isukari aguma mwifiriti indimbako urayizi koko ratendura yizi mukwaju umuzambarao yego Mukongomangu. Ivyo vyo nturimwo.
tubandanye nacu nurimo nacu. Ladies and gentlemen, abantu mutazi ivyo ni muri abanyamuci. Ni muri abataune. Period. Baradukuye. Abanyamuci mwakoze gusa nuko naje n'induru. Ariko baranyihanganira mwarinze muntumira mu. Tubizi ko umusanzwe Rita ku bantu baza ama video yiwe mu kuvuga ari video imwe yigeze kugira ari afite na microphone kugira ngo uvuga ati ijwi ryanje rishobora kuba ridashikaho umushikana na microphone aca hagarara mu rupango hagati yemwe nawe nkangirira amakosa nk'umuntu mvuga ni reserve kubera iyo mikro telegram niyo ayigira gutya abaje nkavuga nta kimwe cyari kononekara iragufata ntaco ni baka twishirenga Kevin o ni bo uzomenyege no mutora we kugira tumuha umwanya yi tumuha umwanya yisanzwe nakunicaye nk'ibyo menyereye nakurumeze mukana havaguruka urasanga ibisivyi wanje nakurumeze. Anyways ku bantu batakuzi bashaka gato banze twibwire n'iryari watanga ayo mavideo ya TikTok kuko uri umumama ni ibintu tutazi kwa mama benshi b'abarundi deja n'ibintu bavuga ko ari byo abajene b'adolescent abantu bakiri bato wabitangoye iryari hamwe wagiye no kubikunda ryari ukandishijwe n'iki kuba mama nibisigura gusaza mubona je ndi umwana muto babwire ndi umwana muto wo kuba wumva ko wabaye mama gacusaza udashaka gukora ibyo ushaka ngo uri umumama uyo ni wewe Jenny jewe nabitangiye nyene numva ndabikunda numva nasanzwe nkunda filme nkakora filme rero ntanguye uburyo bukangora nkabona abantu batamenya uko je ndabishaka cyasanga kuri TikTok muzomenya kandi atana amafaranga ndiko je ndatanga ndavuga ati rero ko batamenye ngaha muza kumenya mutegerezwa kumenya cyanda kuri TikTok washitse ukundwa canke byagufasha umwanya ikintu cyose gisaba ntango ya nka video zanje za kera yo abantu muri abantu babi kubera bagize oje gusanga mfise jeme zitatu izo jeme zitatu ni zibiri ya gatatu ni wanje kandi aho navuze nkumva mvuga ibintu vyumvikana ko James ingeso ndikunda iyo buri gihe postinze ikintu ndacafata umwanya kugisubira mu nkiraba icyo maze kurabana ijana nkumva jewe sinwe numva nisha mu mutwe si jewe nkumva ntibiryoshe nk'ivyo ndavye vyundi muntu ca ndayikurako sindaba ngo mwayiravye muri bangaye je ca ndayikurako hama wowe wayikunze ugashaka ko approve je nayikunda mwe ni muyikunda muna shida je meze neza hariyo abantu bavuga ati rezo sosiyo z'abagenzi bacu nizi wacu ushaka nkaje ntombikira utuntu twanje kuko niho nja kuraba kira nangana gute nasa gute navuga gute je ndafite ikibazo ni iki wakora kera kuko nibaza kugenda urakura mu ma video kera wari umeze gute ubu umeze gute kera naratinya byo ntashobora kuvuga ariko ubu byaranse isoni pi nabaye nkayina babiri mvuga iryo shatse kera kudatukana video wibuka ubunye ushobora kugira kera utashobora kuvuga nk'ikintu kera utashobora utapima ntari kuvuga kandi ndabifise ku mutima histoire yanje na belle famille yanje sinari kuyivuga kandi nkumva umengo no bivuga parce que hari abamama benshi babayeho nabi mu belle famille yabo benshi canke histoire yanje ukuntu avyaye 17 ans ari mama narabaye gutya jewe narashonje jewe naragize gutya jewe ndatskwiriga ubusa umva kumva umengo no bivuga ariko mbwa nabivuga barantwenga ese nabivuga abantu bavyakira gute ariko ubuje ndabivuga mu birabe ni kubivuga vyakiriwe gute aga imbere kubivuga ni iki cyakukuyemo ubwo imbere uko ndabivuga ni iki cyakubwiye ati Rita harageze kubivuga nari nsigaye ngira video nkabona ndatangiye buhoro buhoro ndavuga je naravyaye je vyagenze gutya nkabikwepa bimwe kina kivugira kirazana ingorane video izokurikira nkacasubira narababwiye ko navyaye ubu narico nibagiye vyagenze gutya nkabona nta kibazo kizanye kumbe nibi nzobivuga ntamuca bivuga umva ko deja n'amasoja ari sensible rero yo sindumwe ngo nasaza bakomatera abagore ubundi umwamikazi w'abagore kabisa aba mama bakobwa yo uramvuga abana banyandikira uranzi kumvuze azede neje ndavuga kumbe vya bindi mvuga birafise abo bifasha sinzoswa guhagarika nivyo biguteranya n'abantu bari proche ko akenshi c'est vrai turavuga ibintu ngahanye ugasanga c'est vrai uyumvire abantu benshi ugira ufashe mugasanga bagi abantu bari proche bace mu mengo rabavuze bace bumva umengo urabashize ku karubanda vyace bigenda sigurira neza je sinize proche s'abantu bahaba abantu bo hafi iyo bantu ngire bo muri belle none nawe narinze mvuga mba turi hafi
umuhanuzi yagenga arasigura aho narinze mvuga umva ucuti dufitanye uwo mugabo ntwari mukiri kumwe yarapfuye hama yapfuye mufitaniye imigenderanire ariko jewe imigenderanire ntiyagiye ngo umugabo nuko apfuye oya akinahari yakinahari kandi jewe mbari abantu nshimira ni belle famille yanje ababona abana beza cane si vya bindi nkumva ngo ugende iwabo batwenge bagaruke jewe barambarira rya mugore ntitumushaka kandi rero urazi rero nk'abantu bavuka mu ntara zindi atari abantu bavuka imbo nk'ubu bashobora gusanga nka musaza wawe bakamubwira umugore we abiwanyu ntitumushaka urya mugore ageze mu rugo acambwa sheriwe nta kimwe usanga wasanze mama yari yashavuye nta kuwanka ababosi uko je cyashikambwira ati urazi rero naka yavuze ibi uri kumwe nawe uzozomera ukuntu wicara nayo uvuga barya abantu ntibagushaka mba wagize amahirwe ko yego nagize amahirwe nafise umugabo nawe mpanda ya belle famille umuntu yamvuze nabi wese ndamuzi yagiye arabimbariye nta na kimwe caba rero ntarinzi ntitwavugana naravyara ntibaza naragwara ntibaza mugabo agwaye ntibaza je ikintu ca mbere kiba kingora narabababariye ariko kingora kwibagira kuri we nibuka umugabo ari mu bitaro harya mbonye ko dogiteri arampamagara ambwira ati etari musi nziza ariko n'ivyuma vyanahagaze burundu kandi ntiyabwa aje muri oxygene aravayo imana yafise ukuntu kiza umuntu mugabo amaze kumva muganga bimbariye numva ngize ubwoba aho ndi kumwe nawe je nawe mu bitaro nafise undi mukobwa w'inshuti yanje imana imuhezagire yarambaye hafi cane hama nca ndamutelefona mwene wabo ufata telefone yiwe nca ndamuhamagara ndamubwira bite ni naka ni Mpakaa toma muvugana nagenda kubwire mwene wanyu ameze nabi nimba hari ikosa umuharura ko kubwanje ndarisaba imbabazi uzumurabe ikosa kuko nta kosa bari bafitanye je mugabo wanje yagize jewe nje nabaye ikibazo kandi ikibazo kikaza gute navyaye kera ukazamba ngo irya ndaye none kuvyara n'uburaya adiseta narinziki mbese abakobwa banyu bavyara ko mutabata ico kirangaje cyo rakibabaza urumva ndamuhamagara ndamubwira ati ameze nabi nimba ari amakosa umuharura ko kubera jewe ndasaba imbabazi ariko uzumurabe acanyishura ngo nta mutima zanamurabe nk'uko umuraba nta 30 minutes zaheze acarapfa mwarasesetse nta mutima mugira yari banganye natwe n'umuntu yabuze naca guma mufatafata nubwo bwo mbusimbire ku muntu bibaza ngo kurizwa na wawe ndapfuye numva no basohora abantu baraje garita nta minota 30 yaheze iki kigano ndazi n'abasiri mose ya Android bazokibona hayo n'uwo tuvuga n'amarinki mwanda iyo nabavuze iyo ngize ikiganiro kibavuga kugira undi muntu azoje kumbeshera je ndasumbese link ndayimu ndayibihereje natagira umuntu aja n'urusaku utaho ravuga ibi urumva baraje iminota 30 ni wari wabi Buganda yarashitse Bujumbura bose bari baje no kuri anterima baraza kandi barakora barakontribuwa baragira ibiki baritaho urubanza nyaje ntavyo nzi kubera ntaco bigeze bambaza en plus de cela yari umupolisi barabikoze bikoze nimba ivyo bakoze bitakwiwe nimba nta na kimwe bangishije inama nk'umugore ntaco nabajijwe kandi yarya mwarakoze imani bahezagire wari kugiriye iyo bamubaza ntiyari kwishura wari kwishura iyo bakubaza wari oya nagusanga nishuye nka panika ko yari umugabo wanje bavuze habuziki utegerezwa gupanika mugabo barambereye imfura muza mwarankoreye ikintu kimwe kizima mu buzima bwanyu kwata nakintu bakubajije umva nimvutaro barayinzaniye nambaye imodoka intwara barantwara abaso baraga umva neza twabanye neza muri bijya bihe n'ukuri hariyo abakobwa canke abagore babaye muri ivyo bintu belle famille itabiyumvamwo siko mugabo bakaca bagira na malchance umugabo ntabibabwire yuko iwacu barakwanga we wagize amahirwe arabikubwira kuyuza kuba mu bihe vy'uko umugabo abiguhisha ukabana n'abantu kuko hakubana umuntu ameze gutyo uvumana n'umuntu w'umurozi uri kuribona iyo utaza kuba ubizi ko bakwanga imigenderanire yari imeze gutyo kuko nabo barabikorekaho oya je deje narongo ndi muto navya 17 ans umwana imyaka 3 itarakwira neza umva 20 nanje mburamwe mikeya bandagiye kuri uwo mugabo ngasige mwavyaranye bwa mbere no gutwara gute yo yakona iyo nindi uwo turamugaruka ndabonye igituma rero bakwaza no sinabwiye ko barongoye maraya okay
hama ati wowe uwo mugore umuzanye nkande yabyaye afite imyaka 17 umuhungu wabo yari umu officier yize kaminuza y'u Burundi akaca arongora imaraya uzabe Rita maraya inkandagira gitabo birababaza ariko umuvyeyi wirisha mera ishuri urabatahura none ndakubaze justement nico barabikwereka ko bakwanga uraje uri ko mu batabukunda niba ababo rero ababo ntibaziguhisha cane ababo ntibaziguhisha cane baragera Barikere mbese. ego gusa ntibigera daboro bari batswe umuhungu wabo ankunda cane kandi akanababarira umuntu azomutsitarako azoba chapeau ku bagabo bameze gutyo andondera umuntu azomutsitarako azoba andondera ko ndibuka ko mwene wabo umu petit frère we wasuri nibazi ko basigaye ari mukuru yaravuze ati ni wapfa uzopfa wihambe nihambe sinkene urya mugore mukiri kumwe mwe bakwankiye bose umuryango wose ariko yavuyemo aha nini ya rero yo mu petit frère wiwe niwe yanyansi abandi benshi babaye bamunyankire kubera ikintu bafise uburyo peut-être urusaku n'inzankano benshi babaye bamunyankire ari abanyanka batananzi umva arambona ku maso mugabo ibi biri nyuma kahise kandi ntakazi kandi nawe nako yarazi nuko gusa yarambonanye umwana ntuzi ngo umuntu bamufashe ku nguvu ntuzi ingene yamuvyaye uwo mwana uramuhaye titi maraya nako nguvu nafashwe ariko harimo n'ubwana mugabo harabamwe ubwana habayemo ubwana umva bityo birazana ingorane mva nka mabukwe two dufise mabukwe sumubo sinovuga mu ntara yayo mabukwe ntumenyera kwanga ntumenyera gukunda n'umwana yavyaye sinibaza ko bamwe bamenya mama arashavuye canke yatwenze ibintu vyo vyose wewe yarameze gutuma igenderanire arashaje arakuze kandi urya nta n'inzigo nigeze ndamugirira je nta nzigo nagiriye mabukwe ko nari mfise mama ivyo naronka kuri mabukwe je mfise mama nkunda yatuvyaye turi babiri nta wundi muntu afise aho naterera umutima bari kwa mama mva kugira nibuke mabukwe cane ngo mabukwe hari abantu deja babivamwe kurongorwa kubera umuryango belle famille itabakunda ego wa mugabo urankunda ariko bene wanyu basaza bashiki wawe ntibankunda ijya ntambara sishaka wewe yo courage wawe kuye yo kuja muri uwo muryango meze kwanga uyarugiye ku mugore wa famille mubwiye kugira uvuye ngo barakwanga umugore wa famille mugabo ivyo bikunda ku bantu baba boroshe baba bashaka kwiyatasha ku bantu bose urumva vuga ati jewe nshaka kurongorwa mu muryango abose bazonkunca hari abantu baca bishiramwe ibintu biri nakunduye umuhungu wanyu mwe munyanka mwe munkunda I don't care oya hari abantu babishiramwe imitima ngo atamuhezagira ngo wawo ngo wanyu ngo uzanye ngo nizopfa ngo duhezagira ihengenya kwisho benshi barabiheba kora benefit jewe umugabo agipfa mva navye basi noneho akazogira mva composition familiale mu mutwe nari nzi yuko composition familiale ari mabukwe bene wabo bavyara sinumva famille bwabwenge bukenya nambwiye ko je nizi numva ko famille gayo ndanafadika nzobashikira gute umuchef de zone araho yari umudamu twaramukamenge ico gihe niyo nabo ngiye kwimubaya ndamugati ariko reje nkunda kuvuga ndashinamuga chef James ikibazo jewe shaka composition familiale kandi famille y'umugabo je nduharera mwaramutse ngo famille y'umugabo ngo warasinye ndambwira none famille ni ndoravyaye famille none barya bana barya nibikenewe none bamaze kubira ko famille ari burya mugabo wawe n'abana bawe none bava bashaka kwiga niyo courage ufise Rita hari abagore abakobwa badafite courage kandi kindi naco jewe umugabo ntiyange umutima ntiyera simvuge ngo yarera no ntiyera yafise amakosa akora kandi byarashika tugashwana ubu niyo nangiye kubona iyo abayogarutse nako byo musa pardon amurenganije kubera ndavye amakosa mwana numva mu bandi bagore sanga nafise umarayika sinabimenya nagibwa ati yes nabimenye nafise umumarayika suko atera mandabwira abantu suko atera mugari gikosa usanga kiri portable atari gwa rukosa wumva gugu umuntu atagukunca atakubaha oya kandi ntushobora kuronka umweranda nta mweranda abaho ngo ngira mugire ngo urugo ngo rw'iparadizo ntibibaho gusa ndiko mvuga yuko hariho mugabo muri iyo ka ni Mpakaa umugabo bari wafise muri iyo ka bisaba ko umugabo abafise inkomezi cane amabwira abashikiwe ozi bashaka kuvuga kuri Rita uzombona amwe ozi ahinira musaza we
uzi akaba yuko afite ibintu byinshi yavuga muga yibutse balance iri imbere yanje ati yo cyangwa afite power wari wawundi afashe umuryango wari wawundi afite ijambo mu muryango umva aho bari oblige abo deja nabo baba banka berserere abo naho baba banka berserere ntibashobora abo rero cubamenya rero iyo habaye kan y'ikibazo hunga umugabo arapfuye hewe kuri antene msange ikintu cyose cyahindutse uravuga ubwira ikintu umuntu ngo yanga ivyo twari tubirushe kiyazi uyu yambariye nirijwi ringana gute utavyo waruzi umva chance bagenda no kwabanye nabo bazi negenda kubaterere inyuma yuko umugabo wayitavye Imana byace bigenda kutwara abenshi usanga umuryango wabo uza kwinjira mu bintu byabo bagatwara kimwe hari umuntu twabonye histoire kwa Freeman yabuze umugabo we mu muryango ucurazuragabura ibintu byose barakurisha inzu baragabura abahungu baratwara umugore asigara ari mwibarabara kandi bigera biyumvira n'abana bavyaranye byagenze gute oya ndababeshe je rafisi inzi wabo iparcelle wabo kuva apfa sindaje na ibirenge vyanje naricaye mva ntaki umva kuva tuvuye kuri anterema nturaswa guhuza amaso guki hazinyagira muri juye ndakwiza neva sindahura nabo mu byo myaka 9 umva utabyoshaka none iyo parcelle ntayo keneye erega hari ikintu mutazi ga parcelle urya mugabo urya mwana niyo ari akwaza mave ngenda nikufe nziriki ni wabo atenda kwa babake waje kwasaba muri ndi yakure akure ndavuga ati urafisi wanyu nzomjana kuze mugabo nigeze kumara maze nk'imyaka 4-5 ndazi umuntu yari umugenzi cyane umudamu ari proche cyane niyo mu bon frère cindagenda mutuma ndugu yangu ugenda umumbarize ari kuko mu gipolisi bambariye ikizokugora uzocuzanga bituri ubutungane tugusabira ivyo ushaka candagenda nyene ndamubarira no ndugu yangu urazogenda ubambarize irya parcelle barayibuka barayizi jewe nashaka kugurisha urazi umubwire neza navuze urazi ko mudahuza mufitanye ibibazo atazobaho ndashangurishe ndondera ndi hano ko hangana kose nzobeho n'umwana genda umugenzi za gutora inyishu ari vendredi nzogaruka dimanche ndacinsa ngo uwo bon frère yishuye umva isa n'isaha ashakira araza atore n'ivyo umugabo wiwe nivyiwiwe twebwe nta kintu umva rero je nibaza ko nubwo babaranyanka kandi rego ntibo bakinyanka ega banyankira musaza none nawe wari bamuri ko tumeze neza nuko tutarahura ibyo butarahura niziragira mvuga urumva banyanka ko ndikumwe n'umuhungu wabo umuhungu w'abahari nta n'umumoma afise na mukopine bizigura yuko je naco bomora uyaruni nuko mpandavyiyumvira imyaka yaraheze no hareze nk'umwaka naragiye kuri bon frère kandi nimba ari umuntu abantu benshi bari bazi ko tuzirana je numva ko nibirenge vyanje nubwo goho rupfu ntonyurayo ariko nagiye narica ndiyumvira umwana wanje akure nta tantine nta tonto ntande oya baranya ariko nibaza kunkuta imbere y'umwana naragiye ku portail odi abana bambonye baramenya mamukuru we karibu ndashika ndicara sanga amaboko yicaye yagiye amaboko aranyubego kuko ico gihe yameruka mfise nk'ibiro 50 nkaba ngende ico gihe nari mvyibusha sinari bwagware ngo nonde napima nka 80 kilo amaboko mbonye mugamvuze ryaje ryanje ninyegeza ntagira ubushitsi ngo bari wewe ca ndibesha ndaganije nacu uko nyene yacara kumenya aratwenga arandamutsa mbanyera amatsiko umunyokuru arashaje cindambwira je nzanye umwana wanje abona mama wanje wenyine rafise mama umwe uyu mama papa wawe n'uyu nguratangura n'uyu je kasi nguma ngandagiye umwana aza kuzahanya nenzanye umwana iyo kuraje je umbwira wikora azi kincha desmen ndazonda bwira umwana afata isakoshi canke impunzu 3 zogaruka ku wa mbere pesa atavyo wababwiye hariya oya tavyo naba no si wabo baramwirukana nasaba uruhusha umwana agiye wabo barasaba uruhusha candafata tugende candamutwara ngeze ku irembo ndadodora mama ni winjira oya ni wanyu je sininjira kandi umwana ndambarira barya banka jewe banka wewe barya ntaco dupfana ariko uryo abonye ni mami ni tonto ni tantine ni umva barya nabi wanya ko sabi wacu jewe none nabi nanje ari wacu nabo nabi wanyu ni barya
Jewe urazi ikintu kimwe definition of ivyo bintu. Hari ikintu kiza imbere y'urwanko, hari urukundo n'urwanko. Nibaze ko abantu bari hagati baba bashaka ineza musaza wabo, bakaca bumva umengo hari ibintu bibi tudashaka kwajamwo. Dufate nk'akarorero nk'iyumwana wawe ubona afise abagenzi babi. Sikuvuga ngo abagenzi biwe urabanga. Ahubwo ntushaka ko bana b'abagenzi. Kubera wowe umwana ko afise ingeso zera. Urazi igituma baba bakwanga. Umugani wawoze hari ibintu baba barakwatse n'abana ntibaba bashaka no kubabona. Abaranyatse sizi impangu zingaye sizi imodoka zingaho nyakiki. Igaroshe mu gipolisi kima. Iyo ko nayisinyiye. No bashaka abanyakiki. Egurara nivyo waka. Baca abanyakiki. Aho bapaseri bakubwiye ngo uradutore Rita. Ngo umwanya wose uzoshaka. None si y'umwana. Hari abantu bakwaka byose batiyumvira abana. Urazi ka no kuri vrema. Abari umugore atasinye. Umwana bamufata gute wewe? Umwana ari wawe. Mwanda mubaze ko arakuza afise 14 ans. Wonye yovuga. Ndamubaza ndamuforoma mwicara mubitswe watashe impanje ndamubaza. Ndamubaza bimeze gute? Umva bakugaburira gute? Mva umuvyeyi nabura amakenga kubera ariko reka ima courage. Umumama wo mu rugo n'umunyamahoro. Ivyo biye byose naciyemwo. Nagenda kwaze kuhaja bikura kuko ari abamama bakubwira ati hajya hano no hanyure naho ari kwa so. Nta ubizi bo kuroga. Uyo mugore wa tonto wabo ivyo bibazo byose naciyemwo. Ndibuka yuko tunahuyaca ndamutse. Tumivira kantera inkuru bitumeze gute. Nibone ku munwa turete mtoto wetu mva n'umukobwa mu mama w'Isilamu. Urazi ko abisilamu kazi barasabana cyane ukuntu. Tuzanira umwana wacu. Uhindura iki? Urya mwana ni gwacu. Urumva rero hari n'umumama siba abamama bibohera ko ibintu bagira iki ani n'umufonctionnaire arakora umwanya munini bari ku kazi urumva umwana ambaje bimeze gute mama nana kuraba gute bimeze gute atiyo aba yambonye dufungura abo badi ko ntana kimwe gusa abajya abandi bana ko ari bato sindabamenyereye cyane uri mwagiri mukuru ko tumva batakuranye bicaye mugora umuhungu umwe bagomba kungana niyo mbwa ati je urya dahari niyo numvume ngo ndagize irungu ariko hari mpari cha muri salomba nta urumva nyene kuri Ales je nta kibazo mugabo uratahura ko umuryango ukwankira n'umwana umuryango ukwanka vya vrai ubunyangiro umwana be bavuga gute umwana unanda gukunda nkakwangira umwana yego ntanda gukunda nkakwangira nundi baranyangira umwana kubera uwo mwana avuka yamubonye ahagiye afise 13 ans kuva avuka baramubonye simya kitandatu kuri antere papa wabo bari bamuzi afise 5 ans mugabo none je sikibaza nukukwanka canke bari bizarre tukura nivyo navuze sisi bizarre afite umunsi nzoganira nabo tukavugana kuko umunsi tuzohora nzobibabazi ncanza kubishika timwanya nkiri hagati yabo bararabana bararamukanya barakunda nta makuru yabo nzi simenya bararongowe simenya baravyaye simenya bapfuye simenya bagwaye muri market je ni ya famille nukuri nta kibazo na kimwe je na belle famille mfise baba ndumva ngo afise ikibazo na belle famille nuko muba mukwegana ntaco musangiye je na belle famille ninka n'imirima ntaco musangiye sinora ubusa mvuga ngo belle famille nzo kwa kundi ngo ngambwire naka umwana arayi ubusa sinoja mu bitaro telefone ngo wa mwana wanyu ari mu bitaro oya je nubwo yofa sinovuga ngo wa mwana wanyu yapfuye bazovyumva ngo yego nogira communique mu bandi bavyumvise bakaza canke niba ibya migenderanire ntayihari sinovuga ngo je nawe na belle ngo turatukana mu buzima oya kandi kijyagiye kere sine bwavuga bari musango bari bahombeho tuku ego ishi nishi kila mtu na maisha yake noba mbesheje ngo namaze gutukana n'umubese oya cyangwa umu bon frère cyangwa ndavuga abantu bameze uko do ego vrai birafasha urazi umuntu murahura mwishi sawa ntunkunda ariko mpa mahoro Jean genda undekeje je nuko twahurira mu rubanza ahantu yicaye yajya nkicara ngaha umwe wese yirinda guhindukira kuraba uwundi urubanza rugenda neza tugahaguruka tugataha kabisa ntabite ni sawa oya kandi ngira imana rero imana ni nziza nta rubanza turahuriramwo nabo nta nterema turahuriramwo nabo niyibaye nshobora kugenda ndimwa cazi ikintu kimfata kandi kiremereye gituma sibiganterema nkaca nsiba nta kintu kiratuma ndengane gutya nakangwa ararengana umbone gutya kabiri iyi myaka yose no muri ville mana sinijuru kaba bagana nyine ubujumbo aha nyene mu muji usamuna bana muri kati none baba bamwe banga kukanga je ngamuje yaraba kukanga bamucana bakumayira abiri urabona kanga n'amayira abiri mugani muhure mana isi ai mana nizi umugani wawe cyane kandi narabisengeye ariko cyane je narabisengeye bana ubandinde imbere je narasenze ndabwira imana mana iga ni famille yanje
uko biri kose jewe nta wundi mugabo nzojako nta n'ushaka bisigura ko nzorinda mpfa ndumukazana muri rurya rugo ukama guhura nabo agatima gato nzopasuka nk'ibombe mboneke nabi gusumba uzundinde guhura n'abarya abantu mu nzira arizo zose zibe nziza zibe mbi je sinze muri n'abarya abantu kabisha bigumukonye aho nyengize ikibazo nanje nshengira ni eske deje urumva ko uremera ko uri umukazana kandi uzokomera umukazana wawe kandi nizo ko mu buzima abantu dukeneye nyine abantu birashika ugasaba Imana ko basi umunsi umwe utorinda uva kuri iyi si mutaragira imigenderanire myiza. Imigenderanire yatanguye nuve ko nagiye iwabo ubundi sinabishobora nagiye iwabo ubu basi muhuye muraramukanya ntiduhura Imana yacibigumiza ko nyene nabisabye ntiduhura nigere abantu nurige vuga ndabakeneye mu buzima bwa sinzi nabo nkeneye mu buzima agafata ko batanabaho uramaze kugira ikibazo par exemple ndakwereke ndavuge gute nkuragize ikibazo shamvugende sivuga uno bivuga umuntu mutazi nanye wozi mutigera muvugana uwo kwimvira gute kumubwira ikibazo cyawe oya utaranabona no mu mazi ukagira ikibazo afata ko batabaho mu bisanzwe ntabazi ntawigeze babaho Rita ni gute washoboye kurera abana babiri uri wenyine udafite umugabo deje udafite na soutien belle famille nije mukazana w'igihugu pe igipolisi cuba yambire igipolisi igato okay nta ni kubera nyene mwese pe musoda shaka musoda hariyo umutima ukora amategeko arabandanya kujya nyine nubu oya ugiye kumugabo igisoda kirabandanya ku kazi no mu none Rita ndakubaza kubera iki wumva umengo nta wundi mugabo ukeneye kandi uri jeune kandi watubwiye kutashaje ndakuze bientôt ndakwiza 40 ndakuze iyo ni imyaka myinshi nturagera na menopause iyo ni imyaka myinshi ntaco wapfakaye ryari haciye imyaka 9 niko uvuze bapfaka bise nka 30 twari tungana Rita rero mba ntarongo Rita ntarongo oyo mwese afise ibibazo vyo ntidusanga ibibazo oya gupfakara no kwakana bitandukanye ahubwo nshaka gupfakara hari igikomere kidazopfa giheze uwo mugabo wumva umengo nuwonyene nta wundi ukeneye nta rundi rukundo nkeneye je ushaka kumubaza ni kubera iki utigeze ugira wimba nta bakudiraza none Rita gushika nubona ibaze natwe dushaka kumenya igituma uri kurabankira igituma uri kurabankira muri uwo mwanya igituma ndabankira ndashaka kuja muri indi relation yo mana we narigize no ibibazo by'igisirimu byawe inkoreko umunyamuji nyishura kuva nakuntu bica amaguru bagize uko nimiburi revedo de yabaye ufise nka 32 canke 33 inyuma y'iyo myaka 34 deje umukobwa w'imyaka ku mwaka umwe ndavyigure ko karemaze okay 32 wari umuntacu wari umufakazi mugabo wari single 34 35 deje umugore afise iyo myaka batesa ugezweho habageze abakurondeye wababwira gute abandondeye nabwo ko je ndimfise ibibazo byinshi adashobora kubikemura kandi hari nabizobona iki kiganiro bazobibona ndambwiye d'abord jewe je navye ndi kwishuri umwana afise se uwo mvye kandi afise se muri je umwese afise kuna twari ibintu kandi urumva se wa mwana wa mbere afise igikomere yansizemo urya twabanye hari igikomere hasize kuko nubwo ko byose twabanye vyera urumva kirari igikomere hasize censo wanje kuwundi hamwe no sanga bita nterewe kubaka nzocangerayo nsambure nzocangerayo mbandayize nubaka kw'ivya bisebe mugari hacu nta kirakuvako oya ndakuze ukuze he karanzi ikibazo baragutera amabuye ngaho kigani bishitse ugasanga par contre uwundi wa gatatu niwe yari kuba wa muntu reraza kukuvura ibikomere aho yegeranya ubu biragoye umugabo nshaka n'umugabo nabwimana nta wari mwambwira abantu bagatwenga ubwimana umugabo ameze gute bataba je dote yanje ninzu yabarya abantu umuntu wese azombona kumva ashaka kundongora kuva ko ndamubera umugore kurunga wese mevugize kirundi kibi kumva ashaka ko ndamubera umugore azongurira inzu ihagaze yabarya abantu pe ega ni ubundi twagera hari ingumi zigatangura nze ndonka honja ko data nanje yasigiye Bujumbura ariko ubu ngumye gutya ndafise mushara w'igipolisi nzoyibamwe igipolisi mfe banamama none ni nayikuramwo nkacanze yari ya truwa mu amangumi ndatashe ncenjaye kiraharuye kirapanze
kirapanze muba ari umuntu akarakuraba ngaho atari bwaronke opportunité yo kukudraga ubu bagira kubakira inzu uco wemera ndavyemeye ninde ndavyemeye bavuga ngo yes amwemera mu yes I kiganiro do yes umve gushika mfuye ubaka amazu yarutse ndagusonere nta n'urabona n'uwundi nawe uwo ari wo wese sinyere kumenya uzuri kimuga uzuri mugufu uze wirabura umva upfe kubanyubaka inzu barya abana baba ariko tayari mugaragara abwira ikintu kimwe ni gako uzobona umuntu w'umumama afa komezo yemeye kuko ubunye reka ntitucikure dukunda abana bacu dukunda abana bacu twaciye y'abamama turakunda usanga umuntu yagukunze bagusesheri umutima uroroshe ugaca uvyibagira uraze impamvu vyibagira ozikwase kumutakura ari parcelle hariya vyansaza ucaja kwase jewe ntayo ngira iyo mba muri yo kwina parcelle afise niyo kwaso kwaso harahari janzo kwakira warafise aho uzohunga warafise aho uzoja je ntaho mfise ndiba abanyamuji bavukuze bakwa neema ya Mungu nakuze ndumwana wa mama kwa neema ya Mungu gushika ngera Imana ikiramuzanzira isuku ntibigenza ikingabira agaparcelle ndafise parcelle atamfise kuko ndashaka kuronka inzu indi ya mu gisagara ca Bujumbura igipolisi ntigisiba ningicererwa kuyanshira kuri konti amahera turagize publicité y'igipolisi pe ega niyo mpamvu bazatanahura abantu ntibanahura jewe sifise kwa papa nzocanja ngo ibintu vyanse ndasubiye kwa mama hakuna urisi wangu nilirisure polisi kabisa urya niwe natoranye umugabo w'abapfakazi havuye Imana havuye Imana n'Igipolisi Burundi ukazana umva ndabemera mba bandi batabemera wowe wavuga nabi bakugaburira bakwambira wovuga nabi waye ngo na chambre VIP shaka njya mu mwaka na cha mu bitaro by'igipolisi madamu naka hasinya madamu naka wewe chezea hama ngo aze kurongo reka no nkugira accident nkago amezi 3 mu bitaro nagwe mu gipolisi babona imengo birananiranye baranyinguzanwa na Mwitanganyika keya isinzi binjana imodoka injana iyingarura scanner zakozwe inshinge natewe nigaya yakozwe nta rushinge bambajije kubaba urya banjana je nubabare bwanje bakangarukana kujya nyine none ndabazi iyo mugabo mba wa mwana kuriye mwibarabara hanaga shanga zina mjomba mwese rimwe kubona ngo itangazo ngo ari umufasoni umupfakazi tuterere kuri mikashe ko gashe kandi mutari bwamenye nimwe nukunterera mvuga guterera mugiye n'urya mutima mvuga ngo nguye ngo camumenya ati yo shaye yegeze kutuyogoza uzashiye ko na erega desami erega ubungideje naho yo shaka gice kibazo nta fundraising yepfa kuko gakora kudeje igipolisi turavyumvise nk'igipolisi kigufasha je oya je bagura inzoga gusaba inzoga oya nta nzoga ifana none gashamu uyu munwa ngira mvuga gutya nciye nwavyo bingorana nivyo kunda nogira ingorane ati umuntu yanywa amazi reka yenda kutera inkuru Rita hari abakobwa kandi iyo defifise abakobwa batiyumva ko bashobora kuba bonyene uravyumva baba bakeneye umuntu ku ruhande rwabo oya sindi jenyene kugenda oya pana abana oya muze keya Rita keya wa mugabo utashe akubaza amakuru ozi nta muntu ashaka kuguha yambi amakuru watanze wagize gute ushonje muba muhaze niyo mpamvu bagusoma ukumva birakunda umuntu aje kugusoma ushonje umva nuko ivyo byakunda gute umwana ariko ararira jewe sitemira kwiranya kurantwenge muba muhaze uramaze kubona abakobwa baguma vyarira iwabo nta mutinda bamwe baba bahaze unamutinda vyari wabo oya nakubesha barabanza kajya kumugura brochette agaca yiyibagira irakiri ndogo bagaca mukura impuzu nuko nyine batubeshe oya bahaje banza kuzi yari brochette zibiri rero asha umve n'agafana oranje oya mugabo reka baca kuba byaranse mu nyuma ariko sinibaza kurya mpunga aratora ubwenge reka oya mbwa reka tureke kubishiramo komedi murabizi n'umukomedienne Rita twabibabwiye ndazi neza yuko ari abakobwa bafise izo soutien bafise uwo ufise igipolisi afise abavyeyi atacu yababuranye avuga ati aba bana wavyaye wapfakaye reka tubarere twe ntacu uzotuburana mugabo yama yumva umengo ategerezwa kuba afise fiancé canke copain siko badashaka kuba bonyene yumva umengo yamakeneye kagakeya yama ukaca sanga ntarikora niyumvira abana biwe mbega uwo mugabo azonkundira abana
mbega uravyo atashamwe warashizemo ubwenge kame bati jewe ubwo n'ubuntu nagiriwe je sinumva mu maguru abana amatwi bari mu maguru hari umugore adafite umugabo adashokora sex akiri hayende ariko je nanje mu bintu nshira imbere n'ababeshi je no kwambara shoko kwambara ikirenga je mfise n'amafaranga mbaza kwimvira isamaki zimvye mbaza kwimvira ndafise stock mu nzu umva stock ikwiye nkavuga ati ndafise umuceri biharagiye amakara ibintu byose birakwiye niyo nzoja kugura amavuta yo kwisiga n'isabune abanyamuji uwo niwe jewe niyo mbaza kwimvira stock irakwiye byose birahari inzu nayirisha niyo plaisir yawe mbese amafaranga ndafise isigaranya ndashobora ikanzu rero nkandagura mu gata stock mfise mu nzu ntarahaga umva bashaka kugwamagara sheri kuva mu gatondo utaraye ugacarusha ngo wibe amuna shida ucuja kuvyara ariko je vuze sheri niki kubera ndashonje nta mwuka mfise kuvuga neza je urazi ikintu nize namavuga ko ibi biganiro biratwigisha natwe ko ntabwo turaba expert mu bintu je ndiga yuko wewe ushira imbere umunezero wawe n'abana bawe siko ntabwo ushaka gukora ikintu kubera wewe ntabwo ushaka gukora ikintu ngo mama we sawe uyo mugabo ndamurosa azobagwanye ntazoba papa w'abana banje ico gipolisi kifasha adakunda mbebe by'abagabo mukunda abana muri ndamwe nkaho mwavyaye muzokunda gwanje mwansanganye mbese umugabo aranka umwana gwiwe yego kuko mukunze ikibazo pamperse inasimama ibintu byose bigahagarara udatwenze mu rugo hariho n'umugabo agize gutya usiku kanka rasyo hayaca ntiyumvira abana hama akacaza ku gakobwa hariya ngo nzokundira umwana akiri muto batanguranye ubuto none mukecuru bibi kikongwe nkanje nimukumera amahembe ku mutwe unsanganya abana bonye n'umuhungu wanje arakuze byo tuzozo batangiye kudraga umuye n'umukobwa akambwira mama shikamo niki je ngundana n'umuhungu wawe yatanguye ibiki urumva uvuga ati umwana wanje arakuze ageze usize hariya ntiwatanze rase uzo nkundira abana banje gute nabi wawe utabakunda nivyo mvuga abakobwa turakunda urukundo ku buryo usanga ari ibintu tutiyumviriye hariya oya je sinase ko ntokunda abantu banyumvise gutya javuga nta mutima ugira ntukunda rero ndakunda ndi umuntu ninkunde nkunda neza maze ya ndagutaye inkuru umva tubane mu mahoro ariko nikishiba je sinwenga nahazi uramaze kubona agakoko gahazi kaguma gatamba kameze neza bidakora disini hayo umuceri biharage haga mbameze kurya mbameze neza cyane nga wabuze turabibona ufise inzigo jewe nafise amafaranga nkaba nafise stock mu nzu ikimenyetso cya mbere n'umubanya amenya ko je nkenye simva mu gitanda jewe ndaduza ubushuhe 39 yego ndashuhigo Chembana nk'umuntu nandikiye ati caje simsiki numa abana nkadabona mayi nkasenkana imiri nta rushinge ntererwa nta paracetamol mira ukaja kuyarotira ja mu kasoko ngaruka ameze neza ikibazo abana banje baragiki jewe ndagiki ariko ngo ikibazo c'umugabo honye nk'ibintu by'abagabo by'ubu simvuze ngo abagabo bose ni babi oya hari nk'abagabo beza ariko 90% yamyega mufise abagabo muduca intege uzamba abagabo bubu mugani bavaye rero abagabo muntu kubaka nyine ko kubaka wubaka ikiri umufundi vayo wewe mwenjeniyeri asha ngo nukubaka nyene ngo nakundi sasa sutoke uri mwenjeniyeri wewe wubatse byanze toka gata sumufundi yo just umufundi wani mwenje muvyo w'ibintu byo kubaka ntibyari biri turafatira n'umusenyi ni gravyo none gutuja kubaka byo nigiye ucuvayo kuko bose batubesha harije wubaka ku mazi wubaka ku musenyi baratubwira gutyo abagore kandi abwiza ukuri iyo ngeso kandi yagarare iyo ngeso yagarare we wubatse ari byiza ari bibi mu mwanya ukiri muri ugo rugo kaye ni kimwe nidukene kumva amarira yanyu muzamara duca intege umva mchako tudasanga twenye kandi mwe muduca intege nibyo kamushigikire nibyo none ko mutavayo niyo ko mutavayo ikintu gihari yozi ko ukabona yuko bitameze neza ariko ntushaka kuvayo bihindure bimere neza afite ashaka kuba kuravuga ngo umva ngo James ushaka kuvana n'umugabo wanje ngo kubera ni rya jambo niko zuba okay niko zuba ko mugaje bamatsumvira ko bibishe no shaka jewe sinja n'ibyo bintu bavuze bibishe vomye nigumira uko genda ufunga ipepo ufunga umukanda amahera kugura abantu ndaca yaronka ndacira nko kuri hinzu ndafise imodoka yandagura igitoro eka nigumira uko kandi abaye nkeneye iyo mnigeze kumbarira kandi yarazi ngwambariye nabi muganyene je rero ndumuhinga wo kwishura ozi je mbariye neza nza neza umbariye nabi niyaranje inyishizi kuba gatatu ijya iwawe ubabari yani
apana kumbwira aje mvuge B gusa B B C D E ntegeza kukwishura ikintu kiza umva uzi ngugira umbwire nabi ndakwishura ikintu kirenze ico warumbarira ariko tubicara by'abadamu yavuga ushara hiriwe umva narahiriwe napfakaye ushara hiriwe hari stress utakironka shira abagabo bararuhisha nambwa munashida jikaze kidogo senga imana nawe yaende tuje muri ligi acaja kubwira umuntu ngo nambwiye ngo ashaka umugabo wa none yarambwiye gute je kandi umubwiye neza none yarambwiye gusa iryo yishe kugira ozikwagira gutyo we yarambwiye gute ni nimwe twavuga mu girlfriend ya papa ati hari abantu bakomeretse bazi ngo bakora kubwira neza abake bakora gukomeretsa oya sinkomereka je nyene dukomereka twese pe duhane gosha hariyo stress wakize ngo arayiriwe ngo ariyo stress wakize umugabo ngo narata ndavuga yo bwira imana ni segonde gari na muripu wao nikiza nacumenye acagenda avuga ati Rita yishe umugabo wanje arira Rita n'umwana mubi Rita n'umwicanyi Rita ambwiye nabi mukazi ambwiye navuze gute ngo wamubwiye gute naramwishuye ndi nanje kumbwira ngo numva ngo nzivyo yarakubaye subiraho mubarire yakubarire yarambariye uko ndafata telefone allo ndi kwa bersere wawe ambariye uko cenda mubarira wabanje kumbwira gutya je ncandishura harabona ko sheje ngo yangu ivyo sinashaka ko babirebire bigereyo ni birebire vyamaze kugenda kamenya ukuri kuvuga nabi siko bimeze bersere ne sigara mara witwaye wenyene reka babimenye sigara mara yakubwiye nabi ariko nambwiye ya nanje nambariye nabi nambwa twabwiranye nabi twabwiranye nabi rero kubaka bibananye nabo nibaveyo twese dusubire muhira ikibazo rero ngarutse kuri bimwe twasimba kare bya baby daddy wawe umuhungu mwavyaranye ugifise 17 ans mu mavideo ukunda gukoresha urakunda kuvuga ngo ku muhungu mwavyaranye nkene video tuvuga kuko uvuga ati ngo itangaza umwana wawe ngo na mwana wawe namubesheye nitwavyaranye no kumwana si wawe ingavyivugiye nimeze ngo aracariho ko hari n'indi wacu ukora uvuga ngo abagabo ngo baragiye bariko baravuga ngo twaravyaranye weka uje ntuzi nanye je tuziranye heye aracariho ntashobora no gupfa niyo muntu wa mbere nsengera nzezagirwa kiriho yego umuntu muvyanya ya 17 ans agaca guhakana we rasingahe none ga yarakuze yarasumba yarakanye umwana ariko usumye imyaka ingahe gatumwe ko atakubesha yarambesha yarakuze yarakuze cyane nka 30 oya 20 ningahe yarabuze nka 25 yarakuze urumva oya ntashobora gupfa nukuri uvyumve kigano nakibora ntushobora gupfa ukora ibyaha wareka amasengesho yanje Imana iranyumva ntushobora gupfa nabwiye Imana abeho arambe nze mezagirwe kandi umpezagirira umwana aza mukenere kubufasha amubona urya mugabo ntazova je napfuye ndero kuri Morgan ngo ati nikura nfanya amakosa ungiyamuka wari kuvyuka twabandanye mu buzima ugiye n'ingoga zima nshaka zagenze gute kugira ngo mwihakane naratwaye inda nyene nje bijya byo gukundana byo mu bwana nyene atavyonzi munyuma ngiye kumbwira afsinda ya ndasigwanje acarama n'amahera menshi cyo gumenga amahesa 25 okay bachi imyaka 23 ni menshi ni miliyo y'ubu niyo wow genda kuremwo nashaka sawa ncengenda mbiri undi mukobwa twiga ku ishuri rimwe uyarongwana bitiri bumbashi muri Kongo yarakuzemwo yaransumba gato ndamubwira ati ndukyango jewe nagitse kibazo je sinzi vyarivyo je sinjya mu misi yanje sinzi acambwa nimba ndavuga iki ceni bukamama je mfise mama gukubise imisi yose yaje mwisoko kugura imyiko yo gukubita gusa umva gukubise bavyumvira mu mutwe ndafise n'inkovu ntazibagira nk'ifisi urumva nkibuka mama daburu nkaca nibuka n'ubuzima afise nkaca mbona aranyirukana nta tantine nta tonto twari abana ba mama twebwe na mama nta wundi ndavuga yo mana jewe ndapfuye aca arambwira ati tuzoje kwa muganga tuzoja kuri witi mu cibitoke haruguru y'akasoko ndahazi ndagenda ndapimisha cambwira ufise inda sinigeze ndira oya à 17 ans sinigeze ndira gusa nariko ndiyumvira ukuntu baza kunyiga nkaza njyamye nkaza ndagira gutya kugira wiyumvirize neza ko genda nzogira gutya kugira abuze guca bataramwica kuko narumva ko je negerezwa gupfa atarambwa niyandi nibi nkambwa uyejeje navyo ona navyo kubeshana
ibi bisigura ko ari mwabikoze utegerezwa kuvuga ninde Uwo ni mama? Yari mu minere. Mama akakubaza. mama Uwo mgenzi. chama mindanje yigeze muri setu mu mama Sawa. urumva canda rero inda zo mwibaraba ariko nozivuga bene wabona Yezu ntucira ntudahwa Nta bintu byo bajya abana n'abamarayika Bita gute yatwaririje nwayije ngo inkoko bajya abana bashaka gukubita n'imodoka igukubite seke Ntibapfa. umuvuni ku kuguru ntivayo mugumana nayo igenda ntivayo igenda umva mara nimba ari kimwe Nibikibara nivyo. inda ya mbere yo muhira Yeah. mane yanje ugumana nayo murabebana mpaka no kumesa urunama ku buryo abavyeyi batayibona je nakina na horo ugasimba ko dusingeso mama yakuze mva dukina nawe amabuye horo mva mama yapaka ari muto umva kandi dukunda cyane ku buryo yemera ibintu byose je nibuka ko nakuze mama akora ibitepe agakata igitambara kugira ntuze kugwana mu bandi bana petete babo baratetse ucuje hariya ngo ugiye kwikinisha ibitepe kuko uje kurobeza tutavyitana kurobeza mama yitamo gufata igitambara akagikorera mu nzi ibitepe zakabigukicara hayi ikintu kine hajya ntashaka ingorane mu babanyi Ose ibitepe ndabizi n'umunyamuje Sawa. narabikinye urabimenye urumva hamanye rero mu Francine ndamurira mu bariya cambwe ati ndamugaye ni naka tugende tumubaze cyambwe ntiko turamubaza buge jenze nza kubikubarira numva ivyo mbarira iramaye n'amahere nkuye gutyo amera ko ari menshi ndambwira yakubwiye yakoze iki yambwiye dukure mwinda yisaba ntacu turayikurayo acaranyemerera turayikura nta kibazo acangwa musoko ya Ruvumera itarubakwa angura ibitenge kera bita amadubai angurira bibiri igitenge mva kijya kimwe cy'ugukenyera nzo kukura shoresha mutumbarnier kimwe cisi acagenda angurira amaranje duze ni amaranje by'amapampesi by'abasirimu bacane angurira amaranje angura nyene uduhuzu ubushuka ikigoma couvrer ntigeza kwankuraje kwikura yavuze atabaye amahera tuyagura ibintu turayikuramwo acagenda ntwaye mu Ruvumera je twigenda mu Ruvumera nenzi ko tugiye ahantu bari bayikurira kandi nkumva ndavuga ati mana ariko jewe ndapfa ko avuga umuntu akwiye indarapfa no kandi mpfuye mama arababara cyane ndumva ko mego mama zoca atunura aca ntwara mu isoko turagura ibintu aca bitwara binyegezo tw'ibitanda vya kiro sanga bifisana munsi ya nini aca genda musi igitanda kwa nyina shirayo ati rogenda mira wicara ruhoje ikanzu turazisonesha baba tayiri bo mu isoko twatashe ikanzu z'ijoni mariniere zibiri dusha muri vya bintu andi mayaje tuja kugira ecography Wow, yarakuruta cyane. Yarazi ubwenge we yaraheze urumva ageze mu secondaire acagenda kugira ecography tuguze ecography ngo izofisa umwana muga tubona sexe yoreza turakora nk'umucanga kobwa ariko urafise inda nyene kandi meze neza ye acara ntwara kuri vaccine twamaje ama vaccine haize nka dio mono yambwiye ati tugende amahera narahera cyo turagenda tugira ecography canyene nguma ngaho umutipa cara nampunga ico gera mpunga indigeze mezi indwi mama arayimenya asha mukunyirukana yanyirukani hanze agakareso agapira agakamba mbabarira nta bibazo nkeneye mviraho maranyirukana canke ndakumurondera umutipe ndayimubarire sanga arimutse umuntu aca mundangira ngo aba mu gatumba ureke gatumba kera aho mba wagumye wiruka inyuma y'umuhungu yakuru none nacanjaye ko wumva ari we yari gwiwe ariko kandi kindi nacu imana igwezagire kuba waranze unakwanda ndazi gitunga c'amavuka umva nako kwanda umukazana w'ipolisi pe ntari kubura umukazana w'ipolisi yarakoze hari ibintu bibe ko birategura ibintu nukuri hari ibintu bitubabaza kumbe biko bitujana imana imuhezagire kuri ico yakoze yaragitse ikintu c'ubugabo cane urumva ndagenda aranka naho nyene aranyanka umudamu wabana mu rupangu usanga ndamuzi yigeze kuba bino mu cibitoki acarampa indaro ndagumayo ndaguma aho hantu biranka yanda ikwirakura namba ikabuturigera nga itirete ugacuza urafungura ugatwara imeze uko mu inda 17 ans umwana wa 17 ans ndaguma ngaho umuntu umwe arambona maze nka 2 semaines 3 semaines acagenda arabwira mama nabonye umukobwa wawe neza girapfa asa nabi n'umunyabibazo aracuye uraza amazi yo mu gatumba n'amazi twoga amazi bitaho na mariba ukayoga udafise na vaseline wisiga umubiri ugatangwa kuzura saduka danikiza gahe umvuka ukera umubiri ugasa nsa nabi bihagije mama acabwiye petite serege ndumuzana ndibuka umunsi mama wa mbere mbona ntashe mama yararize
acambwa singene kumenya ninde singene kumenya ivyabaye umbabarire ryari shafu sindakwanga vyaheze munyuma ndambwira kabe je nda yarama amahera naguze ibintu biriye ndabize mama nuko kutabimbariye kare ndambwira je naratinye mama cegera mukunda umukobwa niyo yavuze ati uyu mukobwa imana numuhezagire arazi ubwenge abantu yakuja kuguta mu bintu bibi atabwo tugende kwikura n'ingoga nca ndaguma ngaho gushika ndavyara ndaguma gutyo gushika ico gihe mungu ntigeze gusubira kukwaparesa ntigeze abaza amakuru ngo amenye umwana nk'indito gushika ku mezi 6 yavutse umwana afise amezi 3 nasuye ku ishuri ico gihe akazana ndungikira amata kazarama amata rimwe akemera ko ari gwiwe undi mwanya akabihakana yemera ko ari gwiwe afise kandi umva yari gwiwe gutata umwana atanditswe je umwana wanje yanditswe afise umwaka n'amezi 2 nande yandikishijwe nande wenye ni mtoto wa mjije kwenda tamwanditse ndiga ndicara ndimvira unyamuji biga natanga ubwenge kera urakuzwa abana bo mu muji cyo ndimveske jenzo vyaraperenko nje icaca mbere numva kuko nabajije Francine none umwana wanje bazomwandika gute ngo acavuga perenko je papa ndamuzi sumwenko acambwira ngene ko leta ivyandika no ko tawuzana se wo tamazina kandi se wari nambwiye umva perenko umwana wanje azokumva perenko bisigura ko nari kimaraya nambwiye uko nyine umva je ndi kimaraya umva navyaye n'umwana ndagaya n'umugabo je ndamuzi Francine je ndamuzi Ferdira je ndamuzi je azokwandikisha umwana wanje Francine akambwiye ndandikisha umwana munyuma nkaza ndamuramutsa bite ni sawa urageze kuraza umugabo muvugishije ravyaye aca ashaka mbandanye vya bindi yo yanje ntwarinda nkigira umunyabwenge ngambika uyaye uzofata umutu kese tugize mariage tukabana munyuma namwe ati nta buryo mfise bwo kugira mariage muga turashaka kubana tukaronderana bike bike turi kumwe ndambwa nta kibazo jewe dote yanje urandikisha uyu mwana narakubesha ako kantu nawe kaziga gushikire urumva dote yanje urandikisha umwana nta dote izobaho tugatugire you twakoresha acagenda arambwira nivyo cyenya nushaka nzoja kwizone mucibitoki bamwandike nambwira aho yaye kwizone mucibitoki se yaye umwana yandiki wabo nasi yavuka i Buganda jege nzira yari yarandoza abagabo banje bose twavyaranye niriya nzira abana banje nibazogora ngo agiye imwaro ngo agiye mwijenda ni bisimo umwe ndamusiga ngaho ndamusigaye orondereye hamwe ababo barasuma yakwerera nakuyerera umwana umwe ari umunyagitega undi ari mu rugombo abo bana bwe bararabana gute ariko nyine nk'abana banje famille navyamwe ya mbere ni ya kabiri ni inshuti bararahurira barazinanye umwana wanje niyo janga ngo areke kumugaburira n'ababanyi banayuana bazamwimitoga ariko ubugari nabwo bomyima uri umunyamuji pe sana urabyemeye cyanda mwinginga nyene ati dote yaje dote yaje nukuje ngo bandikisha umwana kuko mama yamaze kubona ko bandikishije umwana mama burya abazwa nuko umwana wacu atanditswe hamwe umwana yanditswe mama ntuzosubira no gutinya kuzamuhira mama nta ninziga gufitiye sawa caremeye nzoje kumwandikisha i Buganda iwabo charugomba umwana wanje ni mapuro ndacazifise niyavuka uwo abazohakana nzobabaza haje nenda hazi ko mene ndaziherereye umwambwira ko atari gwaye apana ku iwanyu tumeze neza indwi 2 3 gutyo acaragenda asigaye amahera suku umushatsi gura amavuta nteko afata neza baby agira rongore sawa cha turagenda ndikisha umwana umusama impapuro navuze amagaze kugurwa inyuma kuko tijewe naramwiyeretse jewe nawe tukiya mariage naramwiyeretse uramaze kubona umuntu ukazuragira gutyo uniyoze bamufora bayiki naramwiyeretse gushika niyo saha yigeze kubwira umwana obwiye mama wawe akizwe mama nagenda kumeje ko nkomeye ujima nkome ndakurerera umugabo muzima byarakunaniye umva nsara ibazi nenda komeye naramwiyeretse ndamwiyereka atamba bazizirimo vya bindi vyose yambarira baba je nahora ngenda gusama amahera y'umuti w'umwana umukobwa gaca soka muza kambwira araryamye rindiriro za kuba turahanyuma canke umurindire nkamubwira amnashida maskina nagakisirani nkacenca hirya gatebe kumubanyi nkaringira bakavyuka mvyutse kugira amena amahera ngaha ibihumbi bibiri y'umuti kera paracetamol na nuzenya zagugumwa ngo umutumwa gwa midesa no wawisi inoti ibihumbi 2 niyo yamba aca kansuzugura nkaca byose nabihorera nkabwa
hamna shida gusa uje kuma umuti w'umwana umusama izo mpapuro nambwiye ko tutangana ko atabuzima afise kuvyara atari gusaza ubuzima nifuza atabwa afise atabwa zompa ntashaka umva naramwiyeretse aricuza mugana amaje ndazitahana sirabivugiye ngayo kuzitabura yarazima twica mucito kuraje kukabarita kumushasha kuri 13 niyo twari twicagiye kungurira rago ndamgo yo rikamba nzisimbe muhira mama yasize mbwi biharage hari umwana nabisigiye mbwira umubanyi wundi umuntu akuze kubera iki mpagurukane za mpapuro simava nza kuvuga nabi bazicane umugenda arafashe imoto ya senga nagarutse isura yahindutse ati ushatuje hey je nawe ubukwe urasara ndagera twobana none umuntu utateye inda gute muzobana ubuzima bwose kwanza je ntiyaragera ubuzima nifuze yewe ubuzima nifuze ntabwo ufise ivyo jambo uri kuravuga ubaye iki ngambia mbaye iki usiyo kubona nyama ya kumbukumbu wowe uribuka kubyo zo kwingaje ngaruko ndakubera umugore urakomera normal ndavuga ntibishoboka navuze amajambo kubyo tubibaze ko ari je ko navuze amajambo ndengeye atangana n'imyaka mfise navuze amajambo kandi mbabaye kuko ni kuko umunsi navuze mu nyuma biranka ko mvuga ndarira ozi ndaturike mukabari ndarira undi mugore cyaraza n'umupapa niki bose kibaze mu ya nta kibazo ni musaka ko turaganira mbwa mbona era nkore ikibi twaravyaranye abacura bitahura basi yora avuga buhoro ndarira ndahora bige nagize uko nibuka ko gusikosa nakoze niko yaragotayo nari nagize amakosa no kubanza nkajya nkatamaguru kandi nkundinya ndayikunda gute rero ko sinza kakosa injo kosa nakoze no kubanza nkajya amazi nkaca mvuga neza mugiye mvuga amazi mugabo nibaza ko afite wari kwavugira akagongwe nagwa va mpaga nkavyibagira washabira gukura mu iryo shavu ryose kabandukagiye twasiye kubonana n'umuhungu umwana ageze imyaka umwana si imyaka umwe n'amezi abiri twasiye kubonana umwana yamugushika mu myaka 10 nigeze kuze ndamubona kandi arahenye ni Bujumbura mbwa nawe nyene Imana nabwo Imana imundinde je nduhura nawe nta za kuramutsa umwana nta kubaza makuru y'umwana nta kintu ahubwo umwana ntakubaza se wiwe namwicaritse hasi ndambwira turafise so umva yarazi ko uryo yapfu umva uryo wundi yaramunze mugabe kamucanga uni papa navyo amaze gukura ndamwicarika hasi ndavyibuka afise 12 turaja kwisaga plage ni moto twicaje n'umwana wanje ndamwe mwana wa jewe ndi mama ariko urya yapfuye nabivuze umugabo yarapfuye urya yapfuye urya yagiye urya papa wawe kubera ngo ni papa ndambwiye ko urya ni papa sinase ni papa wako yakureze ariko papa wakuvyara nibyo urambita Ferdinand urya niwe papa wawe akuvyara yaramuzi yaramaze kumubona yaramuzi umva yaramubona nyene bakaramukanya gutyo mugabo just nebwa bimwaturire ndayimubarira ndambwa urya niwe papa wawe n'umuhungu ntiyi presented je ni papa wawe ashaki so ndambwa urya niwe papa wawe ntubona urya niwe papa wawe mama vyavure ndambwire mbwa je papa wanje rapfuye ndambwa wapi urya yarapfuye nivyo kandi yarakureze kandi ukazohura n'urya mwana yasize Imana ikazoguha ubuzima ivyo urya papa yagukoreye ndagusavye ivyo vyishura urya mwana canke uye n'uwi wawe ari mama wiwe ari ndafise ikibazo bisaba ubufasha uzobuke ko mwene wabo yakugaburiye ufashe urya muntu acambwira isabe kindi gere Imana ni nziza mvuye kwa Siyoni gusuma ndi muri bajaje ndi kumwe n'umwana cambona se kubara ko teko ndambwa bajaje agarara mama garurya muntu ni sawa negenda kubwira uni wese nikigabu kumubona nta kintu amaze muga ni wese wabubwiye live numvaga no bivuga imbere yiwe live urumva yitaga kuvuga imbere y'umwana bwa umwana wacera kuze n'umutipo dusiga dusohokana uyu ugiye bavuga ngo urumva ngo papa umwana w'imyaka 14 arakumva nambwira ushima ugiye apfuye atari papa wawe ugiye undi ko dufise mituweli bona maze kuja kuvuza mu polisi ndamaze kubwira ngo mituweli yawe iri he oya aha kigana kimenyetso kikwereka ko yuko ugiye ari papa kureze gusa ko niye papa maraso wako baba n'uyu soma tafite maisha ntufise papa n'uyu uyu ni weso soma uyu ni wese tafite maisha yako na papugira nta so ugira ega abantu bose kandi hari abantu barapfuye bakaburimva ega munapfuga bwati yarapfuye aronka nahaja hari n'abandi bapfa bakaronka naho bakabura aho baje kuko nushaka kunyumvisha umuntu w'umugabo uvyara umwana hari n'abavyara 2 3 4 5 abo bose ntuzumenye abana ngo babahe ntuzumye n'umwana ega niwe batuma tuvuga nabi
abamama benshi rero bapfa muri vya bindi akaza bivuga kimoyomoyo muzopfa n'imitima bimubarire naca maze imbwa kuko rero sinumva umuntu noha agateka atako yiha none ukamuha kubera ikindi akamuha urazi yose bijya navuze ngo umwana ngo itangaza nubaza ko nabesha umwana nje akwije 20 kandi sari hanya nakumvuga imyaka 14 afise 20 Gerge no kabiri wa mbere afise 20 arakuze ona bimenye 20 kandi sari aduza ndamaze witambizi ko papa wari imbwa imbura kimazi hariho abantu baba bavuga ati niba mushaka ko le monde hinduka nk'uyo mwana azokura avuga ati utera induka reka je mwana wa mbere yakunda yafuye oya ujya nyine yamufata nka papa ariko n'ujya wundi umva abantu baramubari ubwe no papa wawe abana ashaka kubona se harya mwica kaza mama mifokase nje ko point na barambare ko mfise undi papa kugenda mubwire ubwe papa wiki nkumvume ngo ndikunda mwica mu mutwe ntambwe tuzogenda ati kura uzomubona tuzogenda yaramwiyeretse bagahura n'umwana azigura n'umwana ntumburire n'ikaranga umunsi umwe barahurira mu buyenzi mama bari kumwe na mama mubonye mama aramwereka asa muramutse mavuga ati nawe ntubona umwana agenda atamuye n'amahera n'ibihumbi na 10 ambwiye genda muramutse papa acagenda muramutse kesi tuzovugana vraiment simeze neza tuzobonana umwana acashika abwira mama ninde yakubwiye tumuramutse ninde yakubwiye umunyereke n'izindi ncuro nyinshi bamaze guhura ntamuhe n'igiceri umwana rero ko agenda arakura daboro batangiye gukunda amafaranga ajya amuhunga afata sengana ukamuha aje mvuga n'ibizofata ndaguha umuti umwana arakuze muhuye ufata inoti ya sengana umuhe ikindi gihe wica ufata ibihumbi 100 peti uko wapi genda ugura ipantaro bona nirageze azonyibagira abo ni babantu hageze imanza warabivuze hageze imanza ashaka kwicara imbere ndi papa naka nzo bahagurutse nzo bahagurutse jewe none nk'ubu umwana wanje yogira doto ujya muhungu bigavuga ngo mu mico y'Ikirundi ngo bicana se na nyina yego uriko ubona bagosetse imbere ndiko ndabarisha yakade ya doto reka ndagutera inkuru uyo mwana mukuru uyu azokura azi yuko gutarera umwana birasarisha uravyumva mugabo kujya kuntu duhoya twega abamama urabona papa wawe nubwo atamfasha aragukunda kuki muja kubesha abana ni wazoca aja gutera inda biento yihakana abana abone ko biri normal ko nankisha umwana se wiwe je préfère guhora simbuke kina kimwe yego ngabo sindamubeshe ngo ni muzimu sindamubeshe ngo ni muzimu ngo nakugurira impuzu ngo ni ngo arazi nyene urya ngo arazi ngo imuti wawe ari abamama basuma taha tuni papa yakuguriye impuzu jamais on va je le ferai jamais ari abantu bavuga siganje nanye umwana na se wiwe mugabo wenyine azokora hari abantu bashobora kuba ariko baramubwira papa wawe ngo umwana mwiza urashaka guca bibaza uko nyene kurera nabo umwana kumushira mu rwanko sawa hariho imyaka nari tabivuze hariho imyaka ntamubwiza ukuri hahagera ahantu nandi none imyaka 20 nguyo wo mubesha nuguhisha umwana se je nari namutwaye ndamwereka sonuye uyu ni weso mugabo imyaka 20 ndakubwiza ukuri ntaco yafashije na kimwe aho ugeze ni jewe uze ndamwicarika ndamuvuga kandi nkamuhanyu ati ni bibi nawe ntuzikana umwaka urabona ugeze Gari nabonye telefone utumesaje uguma wandika aje kuwa shida jewe ndakuvyara so yarafise nyina yarafise sese sinigeze njaye abakobwa uzobesha ukamuterinda uzumbwiye mama torotse kwa rujani ntakomeye nta mwana w'umuntu nzorera ntawandereye umukobwa uzoja kubesha uzimenya ukazana ivyo uzana nukuri yani singene kumenya n'umuhungu n'umukobwa singene kumenya ivyo ari ivyo je nzogufata nk'umwana wanje ingira imana nta uzo bavuze ngo yitwariye mu nzu yanje no mukobwa no mubaza uyu ndawa witwariye nga oya hage nyene mwagiye rudiye ni pare jewe yote ni hotel subirayo umva ariko nta mwana w'umuntu jewe nzorera hariyo video uheruka kugira ivuga ati ntareka aranagufasha ace yumva umengo ugenda aravuga navyaranye na Rita umengo oyaye bageje ndabatahura zimwe ndabatahura aba ari umugabo w'imbura kimazi akabunura class uramurengeye c'est vrai ça agaca abona niyavuga ko mwavyaranye biraza kumongeza amapete biramutera amapete kubyo mvuga bashoko baragendana ntabivuga ngo nukukumara amazi no akwereke yuko umva arakaze warakaze yereka abantu kuba yaravyaranye uramaze ko umukobwa afite igitunga cy'amavuga ku mutwe cyangire ngarenga bamwemera avuga ngo uje twaravyaranye weye urazi je kintu mpamvu navuga nti basi
natwe ni mu duhande fier tugere tuvuga tubivuga tujya twaravyaranye turyohewe no kuvuga tujya twaravyaranye ya twege tukunda Apana amafaranga kubiba- agiye gusinya nk'imiliyoni nka 2 ku kwezi tuvuga ati ega niyo fierté dushaka tipe mgenda chumga chérie baby daddy wanje baby daddy. ucuhagarara hagarara sava mumeze neza papa wana kasheri ni papa ariko tugezero 20 tukora tukinyegeza umenya ati tugezero 20 tranura indiri miliyoni kuri konti urabura kutamura mutsi yo muntu urava mu modoka hoze nukuri ni mu duhande na anniversaire yiwe ndabwira umwana ati rabicugurushire so wa waruzi aguma bagasha agume hasi muriko murabumva niwe bakunda amahera biguma bigaruka ku mafaranga amahera aryoha none umugabo surera umugabo ari mukurera bigenda gute utevestisa mu mahera wumva wowe uriko urafasha kurera ntibibaho babaza kwirera deja Rita isabiye dote yanje niyo inzu y'abana biwe abana banje babiri na je umviriza kuko je inzu ndayifise hose mu gisagara ca Bujumbura uzoshaka ibe y'ivyatsi ibi yagute igipolisi sinibaza ko bazozana itegeko ribihindura riba bihindurwa nje mva kuja ku mugabo ari wowe mukumva itegeko ryo kurira sorry mukurira umupfakazi ati abapfakazi n'adose kwa nimenye uzocurondera umugabo wari wowe wese ndaciye bugufi nyakira uko ndaje ivyo ari bya bindi batubwira kundisha umutwe n'ukundisha imitima ariko urumva nk'ubakindi udupapiyo hejuru ndaharura ati John ugo norara ubusa mugabo sindiko ndabura amahera y'inzu pe ico conye ni Bujumbura noze nkisiga ikambiri je ndumunyamuje nkashaka ko diodora nimba usize amavuta y'ibimajana 2 je uraza amavuta nisize ko ngana ayuze kandi nisize akadiodora mva mota neza no sinsa neza iyo nisiriya mukobo bunyamuji bwanje ntumenye ivyari ivyo ariko nari amubarabara uzobibona niho buragizwa ku indaro ahantu hose tuzobibona twe dukora kugira uryama n'ivyo bikomeye wigumye wumva maze kwifata jewe ntamenye ibibazo vyanje mu mwanya nkifise badatabuke bamfashe neza belle famille yanje yindi niherewe n'umugabo wanje umva aho na mahoro rero ngize mariage ubyo musinye no mariage itaraba bya bintu byose mu gipolisi biba bihagaze ndamenda bumvisha impamvu nawe ndabemera bya bintu biba bihagaze yabwiye Saidu umuntu ariko arubaka inzu ashaka umufasha inzu impapuro zinyanditse ko dusabe Rita mumva singene kumenya wari ubibura yubaye agent tayari nakuye urashaka umugore sinexija quartier ariyo inzu ihagaze ashaka iberuguru shaka iberuguru gutu munyamujeje ruguru ntaweza amasha siyo yawe anye mi capital ozi nawe ruguru yoja maramvya basi kwera hakora basa neza maramvya ni Bujumbura pane maramvya nashaka ngure kumuzinda bitatu mva nganka amja kwa shida ntayishi ni Bujumbura urumva nzocanza kuko ni nazi wawe ukazana nkasanga urashaka gusanga umugabo akubitana umugabo adasuma kuko nk'umbwiye ozibite umeze neza nduguya ngo urindengereze ozi kuma senkani jana arumva ko afashije umupfakazi ariko ndi kumuganga mwandika ozimeze na we nayitoka wiri wana gani baza umugabo wawe abyo muguno ni umugabo amadiki kandi ikindi nacu uratinya gusaba no usavye ko vuga ati mfise umugabo ndasaba gute mfise umugabo besa nasorora mukabare banamubona ariko arasorora agira n'umukopina asa neza ugasanga nka muntu nka Rita njyandusha umuceri yage bitagira inuzenya umugabo wanje n'umukopi wawe ozanwa umuvini aja kurisha imbuga itanifurisheti je nijabwira ngo ndikondisha intoki mu byo waguranye mu byo naguranye Rita reka je ikintu nshaka kukubaza ku ma video uhora ugira canke ku bintu uhora ukora nk'ikintu umaze gukora ukavuga ati je abagore barashimiye ko ndababwiye ibintu tureke ivyo z'ama belle famille nk'ibintu uvuga ati jewe birampa inkomezi zoma tuvuga je nawe uzi ko ibiganiro dukora iyo hataba abantu ama feedback baza bavuga ati mubandanye muvuga muratuvugira ibintu twaba twarabihevye vraiment kuko kutaronka ikintu retour nziza ashpi tuba tubona umengo tuko turerura tuko turavuga ubusa wewe ni iki kiguye inkomezi ndazi ko abagore uvugira ibintu nahe ma video nahe masuje uhora uvuga ati ayo ndayavuze sije mvuze ku mugore canke ku mwana umva ibintu bigejana n'umugore n'umwana kwanza d'abord ndabivuga mfise confidence ndabivuga mvuga d'abord ivyonzi uramaze kuvuga ikintu je nibambaza ndagisigura bimwe arige nivuga ibindi nkavuga ivyo mbona mu bandi mugabo harimo ibisa n'ivy'iwanje nizo video mvuga nkavuga ikindi kibazo nyene nanje ngira ndakubaze ku ma video uhora ukora hari video wakoze mu bisi heze uvuga ngo
ngo ngo abagore turakunda kuvuga turafise umunwa vraiment turabizi ko ntituzi kubika turafise insaku turafise ibintu nyene bwo kuvuga uravuga ati jewe gutumpamagara ngo baze ngo nibiki wavuze ngo wabivugiye iki umva ngo je nkunda kuvuza ubone ko nakuvuza nawe wowe mvuga mafu egarizeho romaze gushikaho ugira konfrontana n'umugore mugenzi wawe kubera ko bitatu ko bavuga kuvuga ko wamuvuze kandi je ndi n'umwana mwiza cyangwa kubaza ninde yabivuze nivyo niyozi nabivuze navuze uku ibi yozi yarambesheye ibi nivyo navuze uco byemera ega neme ndurca zibanye babagore baje tutamuriza yerere nabemere mca muhindurika mca muhora mwese aba batwe kugira uhariro babwire ntavyo yigeze mvuga ko umuntu nakaya yavuze ibi uyu muna telefone amana yanje ce ndambwira ingo je ndi muyanugira ikibazo acezeranya yewe n'abandi bagore babiri na mama wabo umva nyene vyitweko banziye mimi mtoto wa mjini ndabaregera nca mbona bose amaso yawe n'ubwenge bwabo ko bungana kwanza ku muntu afise ubwenge guhaguruka iyo ngo dusanze wanje kumbaza ivyo navuze akiri yauna kasema mna shida njoni ndabara jujurage nk'abagabo bafise bagamvuza abagore candambwira nivyo je narabivuze nabivuze nari nicaye n'uyu uyu yazanesije je ndazana iki gusa impamvu byakubabaje je nongeye kwiki kuko uyu naco yari yavuze iki nyene yavuze je nacongeyeko ntiyari yakivuze nivyo bomba sirantanguye ikiyago caratanguye turabana twicaye turavuga kurya rero nkunda kuvuga cane canongera ko nikasema yani ndiko ndavuga sije napendaga niongezeye niseme nimalizie nisanga navuze nivyo ubona ngo nibanga kuri wewe nsanga nyene nabivuze mbwa nivyo narabivuze hama baca bagira gute baca basubira inyuma nace ndambwira muhaguruke nariko ndagenda ko nta kindi ciyongereyeko wo namaze kwemera ucibigira gute jewe nemeye ari umuntu azararondera intambara bana mwibukije musi ndambwira ibuka nawe musi twicaye ngaha nkakubwira gutya nutwe nace ndakubwira nuko kuko utayimubariye nibi nayo nabivuze ube twatwara urusako mama ari kumwe twari kumwe ahubwo birayihemuki ubu twakuvuga niba abandi bareka bakatuvuga akaca twari kumwe ubu twavuga wozi je na twavuga wozi wozi agacaza kumbwira ngo je navuze uri kiragi n'ikiragi kiragora kiba cavuze ndavuga sikusera peke yangu kandi ure myaka ngezemo na iriga bigena bivuze kubera bigena bivuze mfise impamvu je nuba n'ibintu mvuga nibibazo biri mu bantu benshi tuzinanye rero uko mvuze commentaire irazunguruka ati ndikashikira niri msemaga urya nawe avuga ivyanje mu comedy yiwe kubera iki je mvuga ibije mvuga ivyo mbona kandi ivyo mvuga biba mu bantu nkubu ndavuze uri sana bona abatu ko bagupangiye agashambrete utaye ubuzima bwawe uzi n'umugenzi wanje niko vyagenze urumva ikibazo nkura naco biranga uyu nawe azi kwambara neza kuberwa iwabo barayubusa chamati Rita ni wabizi niwe yabivuze nico kibazo mura naco niwazi ko turarubusa nico kibazo mura naco umva uyakaza wavuze ibi wavuze umva ibintu none ibintu nivyabandanya ndabona yuko biko biraja mu guheba akazi kanje kandi je mu wanjura ngaburira ubuje mu wanje ndashaka kwica kazamva umuntu ngo code niyi imani bahezagira ba diaspora kubera umunwa wanje rero ninahora urya muntu sinzoba navuze ntazosa kuma code nikasema sishogwe bakazi kanje kwera babana sishogwe bakazi kanje kwera babana reka bandi bagirire communique umuntu azumva namuvuze nzakuvuze nawe mvuga twikutana tusalimiyana biherera we nkakuvuga ntabyo nziko niseme kandi sinzeba kukuvuga ico nzobana jewe nzokivuga ikibiri kuvuga izina giye umunwa jewe kuvuga cyane biri mu bintu by'akazi kanje jewe mvuze ndi kubiro nzoje muna nahura nkubu jewe navuze kasi nasimama azira gumche n'ibiharage sisa kugumche n'ibiharage akazi si kwicara muri biro twega abanyesi tuze bicaye gukinyamunyamu zirenga umunama kwiri mikata nkacangura inyamunyamu mpaze ntegeze uca ndonga ivyo mvuga ejo baboneka isosi inyama nguri nusu kubabwira yuko je nzoheba kubavuga kosa ico nzokora nuwo nzi histoire yiwe nzoyivuga yose ico nazokora ntazina nzoshirako ariko kubavuga yani ntawasema nuzombona ko zikosa jifici kandi nuvuga kugira uvuge hari igihe ubushaka aka message ijya ni message mbona amafuti mukora hari abandi bantu bivyigisha kuko la fois passée mudamu yawukanye avec abana batanu sinzi ko mwayibonye kuri video yanje nyewe kitagenda ndayibonye kasema
ndomuha narayibonye birenge tugiye mfasha he shike muhira birenge mfasha ubwo mugoni yari yabintumye kandi munyuma yarashavuye ariko tajijuba nabikubariye n'ubundi nageze mu telefone uko wapi tugiye he n'abana umugore batanu abana batanu arawukanye ku matere ziraza nk'igihumbi n'ijoro umugore yaciye yubaka kandi n'ubari mu rugo kandi je mvuna ciye ndo makazi yo msikuva mu gatondo na kintu nabwa posting abibuka amasayi ya video gezo nka saa 8 mtu kama mia asubuhi mpaka saa 8 nabuze ivyo mvuga nione byako nikaye kimwe shadaye nayibonye vema tubana batanu batwaye hehe wawukanye kubera iki ibazi kandi kandi yaciye agumaye yara mva nayi mubari yaguma gusikosa nakoze je namuhana ikosa nakoze yitwa ko ari kosa nacenja kubivuga ariko sikosa kubera none baje ko habuze abandi babatana amaze kwawukana hari abandi babatana amaze kwawukana hari n'uwundi ashobora kuba yagira yo kanaciye abireka kubera video ya none musanzwe ubuzi bwacu bantu b'Imana mudukurikirana musanga muri mu buzima bwacu turavuga deja n'ubuzima bwacu tubuvuga tutayisanze kubivuga kora akazi kacu naho kuvuga tuvuze ama experience yanyu mwatubwiye ntituvuga amazina yanyu si wenyine ubu turakibamwe ni benshi utabwisangije wenyene hariho abandi bantu bari ubwo buzima bwawe kandi iyo histoire yawe yabaye nka motivation kugira kuvuga ico kintu mugabo suko ari wenyene ukibayemo aba cyo mushavura ngo kuri ko cuvuga ibintu byanditswe television bro navuze izina ryawe si wenyene ubibayemo kandi hari igihe bari biri byinshi hari igihe biba tubona umengo nivyo biharawe tuvuga ubuzima bwacu tukavuga muri histoire zanyu Tito tuvuga twebwe bakibaza ngo two turivuba nibaza ngo baratuzi na par exemple nk'ya video mvuga umungu wanje ko afise 20 ase watamurera twa muri tournage bica biraza umuntu navuze Freddy so uya mwana twa Ferdina navuze Freddy yari mu gutwa ko turakina na icaye imbere yanje je navuze Freddy umva kwa kunda yongirira ka video nishira kuri TikTok ngira mvuga iki ubwo nyene resi nigira nandika oya imana no kwandika nahuruduka nanditse bica bihera umva ico nagira mvuge kitagihagarara woheje no kukivuga mu mpapuro hajya wanditse ngo uri kuravuga je nanditse yego ndashaka kucandika cyose nkagiheza hageze ko ndakivuga ntikiza kiremere nkuko je nabishaka nca ndagifuta kandi nca ndagiheba harindira amasanga agahera nkimvira ikindi nkaca ndakivuga rero urumva mbagyo baca mumfatira ka video nshaka kuri TikTok baza kumfatira kica kiraba itangazo bana muziko twavyaye n'umuhungu Freddy nca mvuga ndiko ncokoza mu gwicaye haje kuko yitwa Freddy wa mungu yitwa Ferdina murumva makuru yariko araja ngo bikeka babinga bayagwa wiketse babinga acira vyumva ko ari we mvuze umungu wa mugasenyi Freddy aba mugasenyi anavuga gasenyi akayikusara ariko ko baba mugasenyi ari hariya umva terika ari n'abacandika ama commentaire ngo ndamutse ndabivuga ndayimubarira ariko siwe nariko ndabarira nukuri mu bantu biyumvira ko no kwiyumvira ngo yangiriye nabi narimwe uri mu bantu ba mbere nshimira fata akakanya ndabikubarire uri mu bantu umukobwa wese tswe yavyeranye n'umuhungu ntamutware muzoze murabasengera bagiye abantu dabore babatume mwitwa abavyeyi ikindi naco hari ubuzima babakijije banze murabubuzi imbere kugira ishari banzura bo mutipe twavyaranye agenda muri V8 ariko tugiwira muri bisi wewe urapeta turuse n'umutipe wamanga akagwa lift imodoka yiwa yo mana wow ubuzima baba badukijije ikiganiro kiryoshe murazi kubana n'ikiganiro n'umuntu wari uzi ngo ni wafise bush usanga nama nta bush ufise nuko mwiteze ko mwava musinza ko muri babiri kandi mu gutangura rero tugiye ngo jenge ndiko mugiye nababariye ni mwaza neza tugende nasanga muvuga boro buhoro gusa nari kubihigwa sinkuma nkunda je n'umushimira ataje kunsaba ikiganiro kamera zitaraka ndabaza ndugura uvuga gute je nkunda uvuge guke ukavuga byandi ngurumva ngo hera ngo yitwe ndagaca amaguruka n'ibikuru wasanze twe tuvuga gute namwe muravuga ni bana mu muje abanyamuje abantu barafise ubwoba hari abantu batubwira ngo yo kamera ngo nogira ubwoba nta bwoba twe turakura nakimwe d'abord natwe imana yaduhaye umuntu bagenzi twese iza gutanga twamaze kuba besto is flowing anyways nukuri emission yaryoshe mugabo kandi numva umengo tugiye dufise dushaka kubaza Rita mugabo tuzoga mugarukana ikindi gihe kubera muri mwanya yavuze ko aragwaye dushaka kumugumiza ngo deje tukoze isahani n'usungira ngirarenga isa ariko sahani n'usupe ariko again tuzosaba tumamagara kubera kazoza n'umugenzi itrose umugenzi umeze umukobwa oya n'abandi bavyumve na mugenzi ngira ko ndimvira kandi
naho ndiyumvira urabona induru dufise muri Final Fact dufise ikiganiro ngana dukora kirimo induru nyinshi pe gatibaza dufise umutumire Rita iyo imwe duhagaze ngaha ntukora twicaye twaduhagaze ngaha kuri comptoir oya n'abagenzi kubera igihe ngwara ntuzo turanka ibintu bitubako naragize accident ndagwa muri douche ndagwara rero hari ibintu biba Imana igira ikwereka ibindi kana maze turabona maze kumara amezi 3 ntunansuke ko amazi umunsi umwe umezurira ikareso unyoze unyegura usuka amatume bimwe bwabo babari amezi yose namaranye na mama bisigaye ko nta mugenzi ngira mugenzi ni mama wawe mugenzi ni mama wanje kandi wari uzi ko bafise nari twenda bafise benshi mugana sanze ariko nasanze hariho twita abagenzi atari abagenzi kandi nibo benshi ya mashambre tuzo turamenya aho dushira abantu turamenya aho dutereka umuntu sinase tuzohura turamukanya ariko vya bindi nyene giye sava chérie uzi sava umeze neza mbwize gutya uzi nawe nabonye atuyuwani niko na maisha yangu ukora maisha yawe ni bon nibaza ko hari amasuje menshi gose yanje mu mutwe nandi amaze gukora ko numva tumutumira kandi urumye ko tugutumira kandi nzoza nakibaza bananzi manyino birakutaza gute kandi cha muri climatiser mwana unicaye muri crime muri ville mu banyamuji washize abantu bakurikiganyo ndabinginze ndasavye naje ndoshiramo commentaire vraiment igiri kigani ndoshaka commentaire yiwanje mushaka commentaire yanyu musubwire surtout abagihejeje abantu batagishije hagati abantu mwayyohewe no kumwumviriza ukondanya mukira gushika kumpera yacu muzoshaka commentaire kugira ngo tumenyane tuyambirane munamutera intege kutari karakora hanyuma tumushimira gusukura yemeye kuza mu kiganiro agwaye nuko ari umukunzi wacu adukunda sesi turamukunda go turikunda video je ndakunda video ya cyari vraiment nabwiye ko ndumufana ndamuvuga hose ndavuga aratuvugira ibintu nuko pe cyane reka dushimira abantu baturavye bisani nusu nukuri pe merci kandi ndazi ko batarambiwe turabizi ko mutarambiwe ntimwasinziriye abo muri kuri Spotify mufite urugendo rw'amasaha 2 shiramo iki kiganiro kishiremo kiraza gushikana aho ugiye kiraryoshe cyane gose amadushimiraga abantu harababwira abantu ngo umvise ikiganiro nacumviriza iruka tamira uje kuja gucumviriza abantu barahari babwira abantu ngo iye mutayira turashwana abo umva bizu turakunda cyane kamatema ya bizu naho uzarera abantu mugabo tugushimire merci sana araduhaye show aratwigishije aduhaye inkuru adutwengeje nk'ubu baby mama turumvise yuko dote ni parcelle n'inzu yuhagaze amahera ubu udafite amahera ntunyegeye dote ni inzu ihagaze ego udafite amahera nta buzima afise oya umva umwe turagisangiye mbwo nako ndiyumvira nako nyene imiswa twama twiheza umaze kuvyara tukavyara ukiri muto surtout ni ukura hari ubujuju udasubira kugira ngo independent woman ngo iki ngo femme capable nakimwe ozi ko bavuga ngo umuntu ngo je t'aime nayo ndagukunda umbwira alimentation ni muhagarara ko ufite umwana mu kuboko cyababwira je t'aime bacha igisuguti cy'umwana nakimwe tuzakora ikindi kiganiro kuri ivyo bintu anyways aka tubasezera abantu imanka tubasezere tuzosubira mu kindi kiganiro turakunda cyane bizu Siren Vibes TV